nimba hari ingeso igora urwaruka rwinshi bagatinya no kubivuga, ni ingeso yo kwikinisha. Reka uno munsi rero tuvuge ukuri kuri iyo ngeso. Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Evode Ndikumana Gospel. Uno munsi ndashaka kuvuga ku ngingo ihambaye cyane abantu benshi badakunda kuvuga ko, ariko ikabashikira. Iyo ngingo tuvuga si yindi, ni ukwikinisha. Hari abantu benshi babikora mu mpisho, abandi bakabikora ariko bakagira ukumaramara kubivuga. Ariko ni vyiza kumenya ukuri, ingaruka zavyo, n'ingene umuntu yobikira canke ingene umuntu yoronka umuti kugira bikire burundu. Rero tugiye gutangura ku kintu ca mbere kivuga ngo ukwikinisha ni iki. Ukwikinisha ni igihe umuntu yikorakora ku bihimba vy'irondoka wenyene kugira yumve umunezero w'irondoka, atari kumwe n'uwundi muntu, kuko ari umuntu umwe wenyene aho yicaye. Ico gikorwa gishobora gutangura nk'inyota y'umubiri, ariko iyo kibaye akamenyero gishobora gufata umuntu nk'ingeso imuganza, umuntu gushika yaho atakindi kintu ashobora kuba yiyumvira atari ico, mu gihe aba ari wenyene aryamye canke ahandi hantu. Tugende rero ku kintu bita ingaruka zo kwikinisha. Ingaruka zo kwikinisha rero, hariho ingaruka ya mbere, ingaruka zo mu mutwe. Nubwo bituma umuntu aba nuvuga imbata y'ico gikorwa. Tuvuze imbata y'ico gikorwa, ni nk'umuntu aba yaramaze kuba inyegu y'ico gikorwa burundu, byaramaze kumujamwo mu mutwe no mu bwenge no mu bwonko hose. Bituma ivyumviro vy'umuntu vyama nk'ivyo bikorwa vyo kwisambanya canke vy'irondoka. Biratuma kandi umuntu agira kumaramara no kwicuza buri munsi. Rero twariko turaba ingaruka ya mbere zo mu mutwe. Ingaruka igira kabiri, ingaruka mu buzima bwa buri munsi. Bituma umuntu atakaza umwanya mwinshi. Biratuma kandi umuntu yikura mu bandi, akunda kuba wenyene. Umuntu akitandukanya n'abandi, agakunda kuba wenyene, no kuvuga wenyene, akumva umenga nta wundi muntu akeneye kuba boba bari kumwe nawe, kikumira. Izo ni ingaruka zo kwikinisha. Kandi birashobora gutuma umuntu atakaza ingufu zo gukora ibikorwa vyiza. Cagiye uzosanga umuntu aguma yifashe umugongo nk'umuntu umenga aravunitse umugongo, kuko nta magara meza aba afise. Ikindi naco, birashobora kumara ingufu zo mu ivyo bikorwa vy'irondoka mu gihe ari kumwe n'umuntu bashakanye canke n'umukunzi we, kuko igitsina ciwe kiba caramaze gutakaza ingufu kubera ukuntu ko kwikorakora kwiwe wenyene. Ingaruka igira gatatu, ingaruka mu buzima bw'impwemu. Aha turavuga ku bantu bakijije canke ku bantu bizera Imana canke ku bantu babizera. Nuvuga abantu bizera ko Imana iriho, abantu bumva ko bamenye Kristo Yesu umwami n'umukiza n'umucunguzi mu bugingo bwabo. Bituma rero umuntu yumva umutima umucira urubanza buri gihe aho ari hose yaba ari gusenga, kuko abantu benshi barasenga niyo ngeso, bakaririmba niyo ngeso, himbaza Imana bafise iyo ngeso, ibintu byose akabikora, bagasoma ijambo ry'Imana bafise iyo ngeso. Bituma kandi umuntu yumva ari kure y'Imana. Ijambo ry'Imana tugira ngo icaha cadutandukanije n'ubugombe bw'Imana. Iyo umuntu akora icaha rero kenshi aba yumva ari kure y'Imana, nubwo amajwi yiwe ayo amajwi y'Imana yumva, ariko akica amatwi, ariko aba ari kure y'Imana. Birashobora kandi gutuma gusenga bigorana kubera ukumaramara. Iyo umuntu amaze gufatwa n'ingeso rero, ikintu cyo gusenga kiragenda burundu muri we. Ibintu aba yumva yishimiye ni ibintu vyo kumva yo kwinezereza, yonezeza umubiri wiwe.
byonyine gusa. Ndabamenyesha ko abahinga benshi bavuga ngo ibintu ngo kubikora ngo biraruhura umubiri ngo biragira, ariko twumve ko ari ukwica umubiri kandi bikagira n'ingaruka mbi iteka, haba mu mutwe no mu mikorere ya buri munsi. Kurumva ko umuntu yigunga akabukwa wenyene, ikindi aca kumva ko ari kure y'Imana no gusenga bikagenda. Rero umuntu amaze gutakaza ubuntu bw'Imana akava mu gusenga akava kuja mu bandi, urumva ko nta terambere ryopfa rihabaye mw'ico gihe. Rero tugiye kuraba intambwe zo kubiheba. Aha mu ntambwe zo kubiheba ariyo ntambwe igira gatatu. Umuntu aba afise ibikorwa yakora. Rero tuvuga ati umuntu ashaka kubireka, hari ibintu bishobora kumufasha. Icambere no kwiyemeza. Iyo tuvuze kwiyemeza no gufata ingingo iwawe ukavuga ati ikintu ndagihevye, banza wiyemeze mu mutima wawe ko ushaka kubireka. Kabiri, kwirinda ibigutera kwikinisha. Ivyo rero vyotuma bikurinda kwikinisha. Turavugamwo amavideo y'urukozasoni, video pornography, cyangwa amashusho ateye isoni, amafoto y'abantu bari gusa, cyangwa abantu bambaye impuzu zegere n'ibiki vyinshi, gushira ubwenge kw'ivyo bintu akamara ivy'ukurira raba. Hamukirinda kuba urizore uri wenyene. Menyera kubana n'abandi bantu, kwegera abandi bantu muganire vyakazoza ibiki, muganire, umenyere kuganira n'abantu, kuja mu magroupe y'abantu benshi, ivyo biratuma ubiheba. Guhindura ibikorwa. Cagiye wari uri wenyene, menyera gukora siporo. Cagiye waguma uryamye, menyera gukora siporo. Cagiye wumva umenga bigiye kugaruka, menyera gukora siporo. Canke wa mwanya wo kuryama ugataka kwiyumvira uraba ivy'amaprono, uraba ivy'amafuta abantu bari gusa, uraba abantu bambaye impuzu bambanishije n'ibiki, menyera gukora siporo. Canke gusoma Bibiliya, amajambo y'Imana, canke kwiga ibintu bishasha vyotuma utera imbere, canke gukora ibikorwa vyubaka mu buzima birahari. Wige gukora ibintu vy'ubufundi, nyamara ivyo kubaka amara ivyo kugirana, ariko ibi vyo gufasha apana ivyo vyo kwiyumvira, ivyo kwikinisha. Intambwe igira kane yo kubiheba niyo gusenga. Iyo umuntu asenga rero birafasha cane mu gutsinda ivyo vyipfuzo vy'umubiri, kuko iyo dusenga Imana iba hafi yacu. Iyo dusenga Imana idukiza ikibi cose. Iyo dusenga imbaraga z'Imana ziradukikuza. Rero intambwe igira gatanu kuvugana n'umuntu wizigiye. Ani cagihe rero utegereza kurondera inshuti canke umukunzi muganira, akarorero umupasitori, umwigisha canke umugenzi w'umwizigirwa. Ivyo birafasha kuko kuserura ikibazo cawe biragukomeza, bigatuma umenya icyo ukwiye gukora mu buzima bwawe kugira ngo ushobore kubandanya umererwa neza mu buzima atagorana ufise. Rero tugiye kuraba ikintu kijanye n'umuti wo kubivura burundu. Rero abashakashatsi baratoye umuti bavuga ati umuti wo kubivura burundu ntawuhari, ariko turi muri bwa buryo bwo gufata ingingo. Cambere nk'umuti no kwiyubara mu vyiyumviro. Ivyo umuntu yiyumvira, abantu bareba amashusho canke amavideo vyo bakagubiza mu mutwe, none bikaba ari vyo baza kugarukana kugira ngo bongere kuja muri ico gikorwa cyo kwikinisha. Naco gituma ivyo uteza kwiyubara mu vyiyumviro vyawe, imitekererezo yawe, ivyo wiyumvira. Cya kabiri, kwirinda bigutera kwikinisha. Cya gatatu, gusenga no kwegera Imana. Icya kane, kurondera impanuro ku bantu b'inararibonye. Iyo umuntu afashe ingingo yo kubireka, birashoboka
kubinesha canke kubitsinda canke kubivamwo akabikira burundu. Wa mwanya reka ngaruke gatoya, benshi bagiye bantelefona barambwira ati jewe vyananiye kubiheba, ati yo nikinisha kenshi mba ndi ndyamye, ahandi mba ndi muri dushe ngiye koga. Rero ikintu babwira ngo wa mwanya umare gutekereza ivyo bintu, fata umenyere ubuzima bwo guhimbaza Imana. Wa mwanya wo kwiyumvira ivyo bitekerezo, tekereza ku ndirimbo himbaza Imana, utere ikorasi. Nambugiye muri dushe koga, menyera kugenda uririmba ikorasi imwe wumva yo kujana muri mudu, ukuremwo ivyo vyiyumviro bibi, utyo uzoba utsinze urugamba. Ryama naho wumvise iyo ngeso igarutse, vyuka, tembera, ganira n'abandi bagenzi, ja muri siporo, utyo ukora ibindi bikorwa vy'iterambere vyo guteza imbere, canke utekereze ku bintu bishasha ariko vyogira akamaro. Reka sozere kino kiganiro bakunzi bacu, bakunzi ba Evode Gospel, ndashaka kubabwira ikintu, naho umuntu yokora amakosa ntabwo bivuga ko atoshobora guhinduka. Iyo umuntu afashe ingingo nziza akegera Imana, akirinda ibimutera kugwa, birashoboka ko atsinda ingeso mbi, kubaka ubuzima bushasha. Nimba inyigisho igufashije, kora subscribe kuri Evode Ndikumana Gospel kugira ntuzosubire gucikwa n'izindi nyigisho. Murakoze, Imana ibahezagire.